Muyandi majambo mu bantu baba banyuranije n'ijambo ry'Imana. Ibirivutse ku mugororotsi n'iyamana bisa nk'ahagiriye neza. Ariko kubera ko utokwemera kugirirwa neza n'umugororotsi. Ariko ngo niyamubitaho azoba ari gukusiga amavuta. Dawidi yari yaratawe ubushobozi bw'umugororotsi. Haleluya. Apana kuja uvuga ati umubise ikofe nanje narazize kamere ikibyubu. Shobora kumukubita gakoza we nabona icyo wakoze. Ati uzi yuko unyibukije kera nkiri muri karate. Akaca atsindisha. Baca bazizinga kuko namwe muyera bafise. Umupapa ugasanga aramuhanya umwana. Tuwe cyafukama. Ntibishoboka. We winjira. Ntibishoboka. Hari amasaha nasizeho umwana yayarenza tokwinjira mu nzu. Na Justin naramukubise inshuro nyinshi cyane. Namuhana ntiyabibabwiye ku mwanya ko ndazi ko ibyo nakoze byose byariko biramugirira akamaro. Uyu munsi yo ndamureka bagume yiyereza ubu ntabari pastor ntabari karavuga ubutumwa hariya. Hari ibintu murekerana, hari ibintu mufata ukuntu mu bana ngo ni kijambere ngo ni biki ukumurera ukumufata itoza umwana imbere akiri hasi. Yesu adufashe cyane. Kandi umwana adakangirwa ngo abari kibyagwa. Ntukubite nk'inzoka mugabo mushira ahantu mwigishe muhe discipline mu rutonde ntarengwa. Apana kuvuga ngo afise imyaka 10 yo nabari abakobwa ndabashishura. Ndabashishura. Ntabwo kuvuga ivyo kuko ndamuhanye ndamusiza amavuta niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Niyubatse urugo nzakabwira ati kora fukama urabona ibyo uri kurakora hasi kacaca bugufi arabizi ko mbise igitugukira kura n'ikirenga izo kandi akacavuga ati papa nukuri pe mbabarira ati sawa ntuzosubire sawa ati nkaca ndamuhezagira ati sawa ko ciye bugufi kanatahura nkaca ndamusengera nkaca ndamusabira umugisha erega nayo mavuta nyene nayo mavuta. Haleluya. Umugororotsi niyapana azobasiza amavuta ya yera yo. Mana dufashe cyane. Nibyo umugororotsi ariko niba tugira ngo umupagani ngucusindira ko kubita umugabo kubita umugabo ukubita umugororotsi uri umugororotsi ko urishingira nayo kuri umugororotsi aho kumukubita umukubisa wisunze ki ufashe iki. Fata umwanya mubanze muganire. Kandi bihano saba kofe. Hariho n'ibindi bihano byo mu majambo no mu nyigisho usanga ari bihano. Kandi bikaza nk'inkoni. Uzi ko umuntu ashobora kumuhanura akakwigisha ukamenga gucumisa icumu mu mutima. Igituma twaraheka ibyaha byari biryoshe tugahera inzoga amusiteri n'ibiyeri. Yo uzi ko na murumogi nabo isi yose ikiratembera nacafata umusozi nawugumya nawushikama nkabati wa musozi wa nakugumije. Yo nigaha bamenga mbona gucankunzo gihana nahindutse. Yo ariko ibyo byose kubera agakiza twarabiheje. Wibaza igituma bagaragara bagira n'urumogi no kubera iki? Urumogi kugira asinzire yiha amahoro kubera ntayabafise. Ariko Yesu niwe atanga amahoro y'ukuri. Zaburi 10:11 ndugu yangu. Sindirayi. Umwanya rasi. Dusubire duhagarikisa. Saha tuyihagarike turaba. None bayagumutse kwiruka. Kukavuga ngo bihagarare yacinyaruka cyane. Koresha Imana. Zaburi 10:11. Yibwira mu mutima ati Imana yibagiye. Imana yibagiye. Yitutse mu nyonga hayo nizokwige ibona 10:21. Ni isoko y'ubugingo. Ariko umujyano ubikiza. Oya
avuze akokongere akanwa k'umugororotsi n'isoko y'iki y'ubugingo. Soma rero 10 kuri 20 10:21. Iminwa y'umugororotsi igaburira benshi. Igaburira bangahe? Nakira amafaranga. Mariya amafaranga bangana iki? Akanwa k'umugororotsi kagaburira. Nakira gukirwara mw'izina. Akanwa k'umugororotsi gakijije bangahe? Abayabazi tugomba guhimba mu mwanya. Bakuva inyuma batakuvuye inyuma bazokugwa inyuma. Turacyari ku mugororotsi. Bandanya soma ndakubarira amakuru. Bandanya Imigani 10:24. 24. Ico umunyakibatinya kizomushikako. Ariko ico umugororotsi yifuza azokirota. Ndafashije. Hano umugororotsi afise ikintu yifuza hano. Bibiliya ngo kizomugirane. Azokirane. Ico umugororotsi yifuza azogira gute? Uyu munsi hari ikintu umugororotsi agomba gutaha. Ukuri kw'Imana hari ikintu umugororotsi aza kugira gute? Soma verse. Inzira y'Uhoraho ni igihome gikingira umugororotsi. Inzira y'Uhoraho Ni igihome ni igihome gikingira umugororotsi. inzira y'Imana ni igihome gikingira. Ariko umugororotsi arahiriwe. Inzira y'Uhoraho ni igihome gikingira iki? Ariko umugororotsi Imana ya. Ariko umugororotsi ameze gute? Ariko umugororotsi 30 yakiriza. Umugororotsi ntahazosegenyeshwa. Itatu na rimwe. Akanwa k'umugororotsi gategengera iby'ubwenge. Ariko ururimi rugandika. Sawa, Umugani 14:8 ngomba umugororotsi ngeze hanje ku bindi. 18. Umugororotsi akizwa ibyago. Akizwa Ibyago. umugororotsi akizwa Ibyago. 13:25. Natwe shaka tukageza. Umugororotsi ararya. Umutima ugahaga. Umutima ugahaga. Umugororotsi ari umutima ugira gute? 25. Naho nyene 13. 22 nabo. Umunyengeso nziza ararya n'abuzukuru. Ariko ubutunzi bw'umunyabyaha buba buzigamye. Umusiguzi w'16. Amusiguzi w'16. Ube umugororotsi arengeje urugero. Swaneta kuti. Nasubiramo. N'ubu umugororotsi arengeje urugero. Oya nturenze urugero. Birabacanze. Jebo na kuri ndayitsara twese. Wewe uravangiwe none rija. Iturenze kandi Bibiliya itubwira ngo uko tuba bagororotsi. Oya birabujijwe kuba umugororotsi arengeje urugero. None se Bibiliya. Aho rero tuvuga ati none kutaba umugororotsi arengeje urugero nzokora utwaha duto nzorwa utuyoga duke sinwe twishi nzotwara igihumbi sintware ibihumbi 30. Oya si uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka ndakwereke kutaba umugororotsi arengeje urugero. Ndabimukubwira. N'ubu umugororotsi arengeje urugero. Umugororotsi arengeje urugero n'uyuhe? N'uyu muntu yizera. Umunsi umwe twarabaye urugero, twarabaye abagororotsi barengeje urugero. Uwa mbere yabaye umugororotsi yarengeje urugero n'ijambo. Jamberare. Uri muri etaje muriya. Twagize amasengesho sasa. Ayo masengesho nayo w'Imana
araje. N'umugorozi arengeje iki aravuga ati sinubaka jewe sinzubaka jewe sinzubaka Yesu agiye kuza nta mpamvu yo kuja ku mugabo jewe Yesu araje ndamubwira ati oya n'umugorozi arengeje urugero none kuba umugorozi arengeje urugero no kugera mu bihe ubona umenga n'indya ziri ngaho ukavuga ati uyu munsi sinteka ndabizi Imana irashoboye n'imyumbati niyihindure ubugari nceda ntiriwe ndamurondera kuba umugorozi arengeje urugero Imana ndayizi umuntu ihindura ikintu yahiriwe n'ibuye yorihindura inyama mbere nta mpamvu ko ajya gusuma ngo baregeranye amabuye hanyuma agasenga amabuye arahinduka inyama kandi uyu munsi mbere ngo bafate ibipapuro babikatamure hamasenge irabihindura amafaranga kugira bishoboye n'ubu mugorozi arengeje urugero hari ibintu Imana yasizeho ku rutonde kugira ubironke bisaba muri principe kuca muri principe haleluya yavuze ngo kuronka amahera utegerezwa kuyakorera pana kuvuga iyo bishoboye guhindura ibipapuro amafaranga ariko bishobora kubikora iyo ubaye umuntu umugorozi rero arengeje urugero ushobora kuvuga ngo nasenze igisaha ngiye muri ville mana tegeka umubose ari hariya azanira igifota c'amafaranga imiliyoni 10 sinzokora ndazi ko ushoboye ndazi ko ukora ndazi ko wambaye ndabizi wofata umuntu mpiri ukamubuza amahoro ayanzanire nanje ndakwizeye nizeye ko uyo muntu aza kuyanzanira ukagumaho umunsi umwe iminsi 5 uzopfa utayabonye haleluya n'ubu mugorozi arengeje urugero kumurata kubw'ibyaha sawa ariko kugera ku rugero wumva umenga Imana ibintu byose bidukorera aho apana ubwo sibwo mugorozi Imana yasizeho gukora Imana yasizeho ubwenge bukoreshe haleluya agiye cyagenda mbona ati ubongo urabeshe uravangiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azoza barongora azoza badandaza azoza bavyara azoza bubaka azoza bajiburaye azoza dukora ibikorwa byose rongorwa wewe mwana we warahashwe iyo nkaza kuhaba we n'umuriho yabyara afise abana bangahe batanu singumi n'ibisoro ubabonye umuntu udatsewe waragiye mw'ijuru tunuze icyubahiro cy'Umwami Yesu haleluya nawe uzokumva ngo naje rongora dandaza ubaka rima curuza orora genda kurangura kora ibintu gira imigambi gira proje erega niyaza ibyo uri turakora naco nazopfa gutwaya amahera kuri banki uzotaho nyene muri ibyo ngo nzodugira aho ngeze haleluya nzodugira aho ngeze n'ubu mugorozi arengeje urugero twatahuranye umugorozi urengeje urugero icyo ari byo twatahuranye utareka kwihera ibyaha ngo bamukije kuba utareka kugororoka mu buryo bwo kuhera ibyaha oya niyo ntumbero tera haleluya niba hari umuntu abikataho batariyibe haleluya tugeze ku basanga ari mu bafu bamurondera mu bafu basanga ari mu buryo bamurondera iburyo basanga ari inyuma bamurondera inyuma basanga ari imbere biriyavuga ngo umugororotsi azokingishwa azonyegezwa ntazosegegeshwa umugororotsi yihana ibyaha umugororotsi agendana n'Imana umugororotsi yubaha Imana umugororotsi ishusho y'Imana yibereye aho umugororotsi akanwa kiwe karimo umuriro akanwa kiwe avuze si wabavuze Pawulo yavuze ngo sije nkiriho ni Yesu ariho mu gishingo cyago ni Yesu agendera muri jewe niwa
usubya gusenga, uzotinya umunyamasezerano, uzotinya umugororotsi, uzotinya umuntu yasizwe amavuta. Komera amashuri Yesu. Umunyamasezerano kuvayo 2023 gushika 2025 nibice bibiri gusa bandanya niruka. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli bahanishwa no kuba mu buja, barataka. Sawa. Ubutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, Imana yumva amaborogo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye Aburahamu, yibuka isezerano yasezeranye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Amen. Imana yibuka isezerano yasezeraniye Aburahamu na Isaka. Abisirayeli barataka, amaborogo araduga, ashika imbere y'Imana. Imana yibuka icyo yavuganye kuri Aburahamu. Isezerano riravuga, isezerano rirahagarika ibintu. Bibiliya Mariya yambariye ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazohitikirana imbere yawe, ariko ntibizogushikako. Umunyamasezerano we yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo azokugira sokuruza w'amahanga, imuha amasezerano. Aburahamu arasaza, yimeza ngo yaribagiye isezerano, ageze mu zabukuru, imuha umwana w'umuhungu yitwa Isaka. Uyu munsi turi abakomoka buzukuru bande Aburahamu kubera ari umunyamasezerano. Hari umuntu afise isezerano ry'Imana. Sezerano ryiwe ntirivaho, icyo yaragisohoraho, hashize ahatagirizwa. Amen. Zekariya kabiri yarutsa ku murongo w'umunani. Umunyamasezerano mwene data. Nimba hari umuntu afise icyo yavuganye n'Imana, nimba hari umuntu afise icyo yavuganye n'Imana, humura wa musore we, naho umenga uri mu nyanja ikomeye, nimba ufise isezerano ry'Imana ntiribora, isezerano ry'Imana ntirisaza, isezerano ry'Imana ntirihinduka, isezerano ry'Imana rishobora guteba ariko rizosohora. Isezerano ry'Imana abantu bashobora kuguca amazi uyu munsi, ariko ufise isezerano ubitse ubuhiye, uriko ubuhiye. Abantu bashobora kugusuzugura, ariko uri umunyamasezerano. Humura, ndakuremesheje. Soma 2:8. Unani aravuga ngo kuko ari kuhoraho n'ingabagizi, kuko ari kuhoraho n'ingabagizi, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyaze. mu mahanga. Ati Soma kuri Beho nyene. ati ubakorako abakoze ku mbone y'ijisho ry'Imana, ukora ku munyamasezerano, abakoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Imana yari ijuru n'isi, yayindi abami, aboroshe, abahambaye, abantu bose bahindira agashitsi, yayindi ikeneye igisagara igiturira hakabura umuntu ashobora kukizimya, nayigira abahinga bakazana ingenge bikananira. Ni Imana yayindi yashiraho ijuru n'isi, ijuru rikaba atankingi. Umva turiko turavuga iki? Imana ni Imana imwe yashingira inyanja ikiyaga, iyayindi turiko turavuga ikayishingira urume n'ubu haheze imyaka n'imyaka inyanja itaraharenga, Tanganyika itaraharenga. Oya ni Imana yayindi yashiraho izuba ikariterekomanda, haraheze imyaka irenga 2000 atabaraje iritarabadeshaje. Uko nyane niko byahoze, twavutse ryaka kwa kundi rirenga rigaruka, imiyaga mu birazima, ariko izuba ntiribadesha rice. Oya ni Imana. Haleluya. Iravuze ngo ukoze ku musenzi
yigisha. Ukoze ku mugororotsi abakoze mu mbone yigisha. Ukoze ku munyamasezerano abakoze mu mbone yigisha. Ukoze ku warobanujwe amavuta abakoze mu mbone yigisha. Ewe munyamasezerano humura, nawe uri kuraca mu mitumba. Imana yo mu ijuru ikuvuze ko amajambo meza. Darangije sisubije sezerano giwe niriva icyo yavuze nibatakugenderere ashizi sagiriza yes adidas sezerano Oh